Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka, umukunzi w'imico kama y'Uburundi. Uyu musi rero nashitse mu ntara kama ya Buragane, mpagaze neza na neza i Makamba. Murahabona imitumba yaho ingene imeze, mukabona hariya igisagara ca Makamba. I Makamba rero uno musi nabagendeye kugira ngo tuyage imico n'akaranga vyacu. Maze gushika ngaha rero nabajije imitumba yaho, ca ndabona aho bita Ikirama, hariya hakurya Ikirama. Naciye numva yuko aha i Makamba naho bafise ijambo rifatira ku giti bita umurama, kuko harya bahita Ikirama. Turumva rero umurama ni igiti cagiye kiraha ahantu hatari hake mu Burundi izina rifatira kw'ico giti. Aha i Makamba twumvise Ikirama, twokumva rero n'ahandi bita Inyarurama, ni muri komine Musongati no mu ntara ya Rutana. Tugaca twumva ahandi bita Imurama, tugahora twumva mu za Nyabihanga, tugahora twumva n'ahandi bita Ikarama, hakaba no mu Mirama hariya muri komine ya Gitega n'intara ya Gitega. Umurama rero ni igiti cari gifise ibikorwa bihambaye mu buzima bw'abarundi baho hambere. Twumvisemwo nk'ijambo umurama twumvamwo kurama. Ni igiti cari gifise ibikorwa bitari bike mu mico kama y'Uburundi. None rero ibikorwa vy'uwo murama tuzobibona mu kiganiro kizokurikira. Uyu munsi twumvise amazina y'ahantu hatari hake mu Burundi afatira kw'iryo jambo umurama, harimwo no ngaha anyene tubonye Ikirama mu ntara ya Buragane, intara kama ya Buragane mw'iyi ntara Makamba. None rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, ndabasezeye ndabipfuriza kubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu bica kuri Nyibutsakaranga TV. Mwese rero ndabasezeye mvuga nti tugire amahoro.